Itangazo ry'umugambwe Cndd-Fdd ryo kuwa 30 Ruheshi 2017 muri iki gihe Uburundi buhimbaza imyaka 55 bumaze burose intahe yo kwikukira. Imyaka 55 irarangiye, abarundi bishirwa rimenetse b'intwari basezereye intwaro z'abakoroni maze baratangaza izuba riva ukwikukira ku Burundi, naho nyene bamwe muri bo bahavuye babizira. Nuko igihugu cari gifukamwe mu nda n'abakoroni b'ababirigi kirasubira kwidegemvya, kirishira kirizana. Uko kwikukira ku Burundi kwari gufise intumbero ubwa mbere yo kurandurana n'imizi imbuto y'amacakubiri yari yabibwe n'ababirigi mu mugambi wabo wo gucanishamwa bose rimwe ngo bashobore kubaganza vyoroshe, kuko biboneka ko ata mugambi w'iterambere wari wabazanye. Naho twashikira intahe yo kwikukira, uko kwikukira kwagumye kuburabuzwa n'ububirigi bufatikanije n'abarundi b'abahemu biziziwe n'amacakubiri y'amoko yatumye abenegihugu badatunga ngo batunganirwe. Igihe rero abo bakoroni bashika ubwa mbere, abadagi hagatangura abadagi hanyuma hagakurikira ababirigi, basanze abarundi bose ari bamwe, bashize hamwe, basenyera ku mugozi umwe, bavuga ururimi rumwe rw'ikirundi, basangiye imico n'akaranga. Ariko politiki y'abo bakoroni yo gucanishamwe bose rimwe yaciye itera umugera w'amacakubiri mu Burundi ucika akaranda. Ubwa mbere babanje kubiba amacakubiri y'amoko atarahasanzwe, ariko ivyo ntaco vyari gushikako igihe abarundi bari basanzwe bunze ubumwe. Ariko icagiye kuvyunyura kwabaye kugira ikumira rya bamwe bamwe, kugira umwana n'ikinono, ari navyo vyahavuye bituntuza bamwe, gutyo haba hateye ingwara itoroshe kuvura. Erega iyo batazana iryo kumirana mu bose rimwe, nta njyane z'amoko zari kuba mu Burundi. Ugukumira akamwana wa mama na mpinga yanje vyatumye bamwe batangura gusuzugura abandi. Iyo ntwaro kajyanisha miryango yashizwe mu ngiro mw'itunganywa rishasha ry'intwaro ryo mu 1926, naryo rikaba ryari ryatangujwe mu 1923. Iryo naryo rikaba ryaciye rikumira ubwoko bw'abahutu mu buzima bw'igihugu. Uwo mugira w'amacakubiri watewe mu bene gihugu gushika n'ubu uracibonekeza mu buzima bw'igihugu. Birababaje kubona gushika n'uyu munsi igihugu cy'ububirigi kiguma kirondera gukabura injyane mu gihugu, mu guha impigi no mu gushigikiza uburyo bw'amafaranga abarundi bahisemwo iyo nzira mbi y'amacakubiri. Nivyo kuko kuva abarundi bagwanira intahe yo kwikukira, ububirigi bwagumye buvomera iyo mbuto y'amacakubiri bwabivye mu Burundi. Mu 1961 ububirigi ntaco butakoze kugira ngo bugwanye kwikukira ku Burundi. Ni naho baca batanguza umugambwe PDC wari ugizwe n'abarundi babagurano, atakindi bakora atari ugukingira inyungu z'ababirigi. Ariko ntivyabujije ko abarundi b'umutima babandanya urugamba rwo guharanira intahe yo kwikukira batako bararutsinda. Ariko naho Burundi bwashikiriye intahe yo kwikukira, nta gahengwe bwigeze buronka kuko ububirigi butigeze buvyemera. Raba namwe, kuva mu ntango ububirigi bwaciye bugira umugambi ugayitse wo kunigira mu meshi ukwikukira ku Burundi, mu kugandagura umugambi atari umugani Rudoviko rwa Gasore nabo bari kumwe mu guharanira intahe yo kwikukira, kugira ngo bapfapfanye umugambwe iprona mu kwinjizamwo abarundi bakorera inyungu z'abirigi.
kuva ubwo Ububirigi bwaciye bushinga mu Burundi ubundi bukoroni bushingiye ku ntwaro z'igitugu na za kajyanisha miryango. Dufatiye ku karorero kuva mu 1961 habaye amatora yashikanye Uburundi ku ntara yo kwikukira. Mu 1965, 1993, mu 2005, 2010 mbere no gushika ejo bundi mu 2015 hagumye hibonekeza akaboko k'Ababirigi kwishaka ryo kunigira mu meshi ukwishira n'ukwizana kw'Abarundi. Iyo Abarundi bibutse ayo matariki ntibagiranwa barababazwa n'ingene amashirahamwe mpuzamakungu atigeze agira ico avuze kuri iyo ngendo igayitse. Uwari we wese aribaza igituma ishirahamwe mpuzamakungoni ritigeze rihagarika umutima n'ubwicanyi bw'agahomerabunwa bwagumye bukorwa kuva Uburundi bwikukira. Biratangaje kandi kubona ONU itigeze isohora n'ingingo n'imwe yo kwerekana ko n'imiburiburi irajwe ishinga n'ubwicanyi bwariko bubera mu gihugu c'Uburundi, kandi Uburundi buri muri iryo shirahamwe nyene. Birababaje kubona gushika uyu munsi Ububirigi buguma burota kubona Uburundi ari igihugu giciwemwo imice, igihugu kiraho kw'izina gusa. Ibi navyo bikabonekera ku kugene Ababirigi baguma bashigikiye cane Abarundi b'ibihemu ataho bataniye na babandi bari muri mugambwe PDC mu gihe cyo kwaranira ukwikukira ku Burundi. Muri iki gihe duhimbaza intayo kwikukira, turakeje intwari zitanze zigatanga n'ubuzima mu kugwanira ukwikukira, demokrasi n'ubutungane. Itariki ya mbere mu kakaro rero nakaryo ko kwibuka ayo mabi twakorewe, ariko kandi nakaryo ko kwisuzuma kugira ngo dushobore kubungabunga iyo ntahe yo kwikukira yabonetse bigoranye. Twibuke kandi ko igiti kitawukora mu jisho kabiri, kuko turabona ko n'ubu bakavantara baguma basesa barondera aho bomenera mu kwisuka mu bibazo vy'Uburundi. Ababona kure barazi neza ko atarindi ragi Ababirigi basize mu Burundi atari amacakubiri, gukumirana n'indyane zifatiye ku moko. Iryo ragi ribi ntaworigira ubuhizi. Abarundi tubwirizwa kurisezerera kuko ribuza iterambere mu gihugu, rituma bene gihugu badatekana. Mu bijanye n'agateka kazina muntu, abakoroni baje bavuga ngo baje gucisha ubwenge Abarundi, ariko ntivyari ivyo. Ahubwo baje kudukurako imico n'akaranga ndundi, gushika naho injyane zifatiye ku macakubiri zituma bene Burundi bihakana imiryango n'amamuko yabo kubera biswe ko bava mu bwoko bubi. Aha mbere umuntu yo kwibaza ingene ubwo Bubirigi bwashoboye kuguma bufasha intwaro za kajyanisha miryango, ariko bakananirwa gukorana n'ubutegetsi bwitorewe n'abene gihugu. Ico ni kimenyetso kitabesha ko ubwo butegetsi bwakorera ku ndinganizo y'Ababirigi, ni ukuvuga kajyanisha miryango. Ikindi nuko Ububirigi bugira ururirimbo agateka kazina muntu kugira ngo buhuma amaso amakungu mu gihe buriko buranigira mu meshi ukwishira n'ukwizana kw'Abarundi. Bwari bukwiye rero kumenya ko abene gihugu bafise uburenganzira ntayegayezwa kwitunganiriza ivyerekeye kazoza kabo. Noneho rero Uburundi bwabaye igihugu ca mbere ku isi abene gihugu baka uburenganzira bwo kwishiriraho amategeko y'igihugu cabo uhereye kwibwirizwa shingiro. Ububirigi bwobwo bugeze naho butemera ingingo zifatwa n'inzego z'ubutungane bw'u Burundi. Nibwo bwa mbere kandi ku isi tubonye abene gihugu bacirirwa urubanza mu kivunga
ku bw'Ububirigi umurundi arashobora guhanirwa icaha atarakora. Aho iwacu hari igice c'abenegihugu bamaze gucirirwa urubanza kugira ngo bahe impigi ikindi gice kugira ngo gice kibatoteza. Ikibabaje nuko abari bategerejwe guharanira no guhimiriza kubaha amategeko mpuzamakungu yerekeye agateka kazina muntu aribo baguma baha impigi ico gikorwa kigayitse. Nimwiyumvire namwe barambitse ibara urwaruka rw'umugambwe Cndd-Fdd imbonerakure bagwagiriza ihonyabwoko, mbere bakarugereranya n'interahamwe zo mu Rwanda atacemezo na kimwe berekanye, kandi ishirahamwe mpuzamakungu rikabigenderako. Kw'isi yose nta handi abicanyi bakaruhariwe baronderwa n'ubutungane bw'i Burundi basasigwa indava atari mu Bubirigi, mugabo ukumva ngo ibihugu vyose kw'isi bigwanya kudahana. Ivyo bikaba atayindi ntumbero bifise atari ukuburabuza ubutungane bw'u Burundi. Ububirigi burafasha kandi abakora ubwicanyi mu Burundi, ariko bugaca buvuga ko bushigikiye kurwanya iterabwoba. Birazwi neza ko abicanyi n'abacangero bahunze ubutungane bw'u Burundi bihishije mu Bubirigi, aho bafashwe neza, ndetse Ububirigi bukaguma bukwira amahanga bubavugira. Mbega umuntu yovuga gute ko aharanira agateka kazina muntu mu gihe ari washikiye abasi ba demokrasi bahonyanga ubwigenge bw'igihugu? Mu bijanye n'iterambere, Ububirigi ntibwigeze burazwa ishinga n'iterambere mu Burundi. Aho kubaka umushinge w'iterambere w'igihugu, Ububirigi bwagumye nyabuna bujyanisha abarundi kugira basamare, ntibigere biyumvira iterambere. N'uyu munsi biraboneka neza ko ubwo Bubirigi bushigikira uwafashe inzira yo gusambura igihugu. Naho bimeze uko, birahimbaye kubona uyu munsi abarundi b'iki gihe batameze nk'abarundi bo muri kahise. Ibintu vyarahindutse. Ubu twese twarakanuye tuvira hasi rimwe kugira ngo turwanye umwasi w'ukuri dusangiye twese aribwo bukene. Inyuma y'imyaka 55 iheze dushikiriye intahe yo kwikukira, umuntu yihweje ivyaranguwe n'intwari ikomoka ku mugambwe Cndd-Fdd kuva ushitse ku butegetsi mu 2005, akagereranya n'ivyakozwe n'intwaro zihitiye, two kwishima tukishimiriza kuko abarundi bashoboye kwirangurira imigambi y'iterambere, naho nyene ingorane nyinshi zama zihanze igihugu. Uyu munsi rero reka tubivuge tubisubire nk'uko ibwirizwa shingiro ribivuga. Uburundi ni igihugu cikukiye, cigenga, kidashingiye ku madini, kigendera kuri demokrasi, ciyunze kandi cubahiriza ubudasa bw'amoko n'amadini. Ibi rero bikaba ari urubuto rw'urugamba rwo kurondera ukwishira n'ukwizana kw'abarundi bose. Uko nako kukaba kwabonetse abarundi babanje kwitanga kuva bagiharanira intahe yo kwikukira. Ibi tuvuga si ivyo muri kahise k'indenga gihe gusa. Na vuba mu 2015 abarundi bahagurukiye icarimwe bahagararira ukwishira no kwizana kwabo n'igihugu. Kubona barankiye abashaka gutembagaza ubutegetsi bwishiriweho n'abenegihugu ni cerekana ko abarundi bashitse ku ntambwe ikomeye mu vya politiki, intambwe idahenurwa n'umuyaga. Naho biruko umugambwe Cndd-Fdd uranegura ingendo ya bamwe mu baserukira ibihugu vyabo mu Burundi, na cane cane abaserukira Ububirigi, aho gushigikira leta n'inzego zishiriweho n'abenegihugu mu gutorera inyishu ibibazo bihanze abarundi baciye mu nzira izwi, ahubwo bifadikanije n'abashatse gusenyera ubutegetsi. Mu gufata ibihano vy'akarenganyo babifatira Uburundi, nta kindi ubumwe bwa Buraya
bwashaka atari guha ingufu abagwanya abashatse gusenyura ubutegetsi. Ikibabaje kuruta nuko ivyo bihano atayindi ntumbero bifise atari gushaka kwicisha inzara abenegihugu no kubabuza kuronka ivyangombwa bikenewe nk'imiti n'ibindi. Ivyo bisanzwe ari ibizira kwicisha abenegihugu inzara kugira ngo urwanye umwasi naho ho bari mu bihe vy'intambara. Mu kuremeka inteba ishushe abenegihugu bashigikiye inzego z'igihugu na cane cane abanywanyi b'umugambwe Cndd-Fdd babicishije mu vyegeranyo vyuzuye ibinyoma, nta kindi baba barondera atari uko amakungu yorwanya ishaka rya bene Burundi. Kubona bafatira ku ntahe yashinzwe n'abicanyi batembagaje leta bagaca bahungira muri ivyo bihugu, nta kindi bashaka atari kubandanya umugambi wabo wo guhungabanya amahoro n'umutekano mu guha impiki abakora iterabwoba mu Burundi. Mu kutemera ibiganiro bihuza abarundi vyabereye hagati mu gihugu bitumweko n'abenegihugu bose, vyatunganijwe n'umugwi Cndd, ni kandi ikimenyetso cerekana ko batemera kwicara no kwizana kw'abarundi. Ivyo vyose tuvuze ni ibikorwa bihonyanga amasezerano mpuzamakungu, vyerekana ko n'ubu abashaka ko Uburundi buguma mu gikoroni. Ni kimenyamenya uravye ukugene ishirahamwe rya Buraya ridashaka ko abarundi bihinyanyurira ibwirizwa shingiro, bererekana ko n'ubu baguma bashaka yuko Uburundi buguma mu gikoroni. Ntituzohengeshanya kubivuga, bamwe mu baserukira ibihugu vyabo mu Burundi nibareke gufata Uburundi nk'icibare cabo aho bashobora kwikorera ivyo bashatse vyose. Nivyo umugambwe Cndd-Fdd usanzwe ushigikiye ko Uburundi bugiriranira imigenderanire myiza n'amakungu. Uremeza kandi ko mu baserukira ibihugu vyabo aha mu Burundi harimwo abagenzi b'ukuri b'u Burundi. Abo nabo abarundi bakaba babashimira bimwe bivuye ku mutima ku kugene badutahuye bakadushigikira no mu bihe bitoroshe Uburundi bwagiye buracamwo. Erega umukunzi umumenyera mu bihe bigoye. Nico gituma rero kuri uyu munsi umugambwe Cndd-Fdd washaka kumenyesha abarundi n'amakungu ibi bikurikira. Icambere, Uburundi n'igihugu cikukiye kikaba ari kimwe mu bigize ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Kubw'ivyo ibihugu vyose bitegereza kwama vyubahiriza amasezerano y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU avuga ko iryo shirahamwe rijejwe gukomeza imigenderanire myiza ishingiye kubaha no kubahiriza ukungana hagati y'ibihugu, kubahiriza uburenganzira bwavyo bwo kwitunganiriza ibiraba ubuzima bw'igihugu no gufata ingingo zose ziza zikomeza amahoro kw'isi. Ubwa kabiri, Ububiligi bwarahonyanze kandi bubandanya buhonyanga ayo mategeko mpuzamakungu. Aho gushira imbere iterambere ry'abenegihugu mu vya politike, ubutunzi n'imibano hamwe no guteza imbere ubumenyi, Ububiligi bwashize imbere nyabuna ugukumira no gucanisha abene Burundi, nayo uburenganzira bwo kwiga bugahabwa abankunzi gusa. Birababaje kubona Ububiligi buguma burondera kudurumbanya Uburundi kugira ngo ukuri ku mabi bwakoreye abarundi ntibumenyekane. Nico gituma umugambwe Cndd-Fdd usavye leta y'u Burundi gushira habona amatohoza yakozwe kwigandagurwa ry'umuganwa atari umugani Rudoviko rwa Gasore yaharaniye intahe yo kwikukira ko Burundi, hamwe n'ubwicanyi bwakozwe mu Burundi bushigikiwe n'Ububiligi kugira ngo butungane bukore igikorwa cabwo. Umugambwe Cndd-Fdd urababazwa no kubona hari ibihugu vya Buraya biguma vyifatanya n'Ububiligi mu kunigira mu meshi iterambere ry'abarundi, mu gushigikira no guha uburyo imigwi y'iterabwoba icumbitse mu Bubiligi kugira ngo ibandanye ikora ubwicanyi mu Burundi. Umugambwe Cndd-Fdd
uriyamirije umugambi wo kwambika ibara urwaruka rw'Uburundi rwase kuja mu bikorwa bigayitse vy'ubugizi bwa nabi na cane cane urwaruka rw'imbonerakure. Dusavye ko uwo mugambi ugayitse uhagarara, bareke gufata urwaruka rwacu nk'inyamaswa, barufate nk'abandi bantu bafise ubuntu. Umugambwe Cndd-Fdd urashimishwa nuko amahoro n'umutekano biguma vyiyongera mu gihugu cose. Nico gituma ukeje leta y'u Burundi kubwira bwayo bwo kugwanya ubukozi bw'ikibi iyo buva hose, maze igashira imbere ubutungane mu ntumbero yo kugwanya kudahana. Umugambwe Cndd-Fdd urashima ivyavuye mu biganiro bihuza abarundi, ukaba wiyemeje gufasha kugira ngo bizoshirwe mu ngiro. Umugambwe Cndd-Fdd uboneyeho akaryo ko keza umwunganizi w'umuhuza nyenicubahiro Benjamin Mkapa kugene yatunganije ibiganiro bihuza abarundi bari hanze y'igihugu, bikaba vyatumwe bamwe muri bo batahuka. Urahamagaye kandi n'abakiri hanze gutahuka ngo dufashanye mu kubaka igihugu cacu catwibarutse. Kubera ko kuja inama n'ingingo bisanzwe biri mu muco w'abarundi, birakwiye ko ibibazo vyose biraba kazoza k'igihugu cacu vyokwigirwa hagati mu gihugu. Bibaye ngombwa naho ko umuhuza akenerwa bivuye ku biganirwa, naho nyene vyobera mu Burundi, kuko ibivamwo vyose bishirwa mu ngiro mu Burundi nyene. Umugambwe Cndd-Fdd urakeje leta kubera ko yakoze ibishoboka vyose kugira ngo imigambi y'iterambere na politike yishinze ije mu ngiro. Ukwitaba ibikorwa vy'iterambere kw'abanyagihugu nivyo nkingi y'iterambere, kandi intambwe ishitsweko irerekana neza ko imbere ari heza. Nico gituma umugambwe Cndd-Fdd wipfuza ko hokomezwa umugambi wo kwegereza ubutegetsi abenegihugu kugira ngo wobandanya, kugira ngo iterambere abenegihugu barondera babone ko ryabagarutse koko. Umugambwe Cndd-Fdd urasubiye kwibutsa ko uharanira amahoro na demokrasi, umutekano w'abenegihugu, kandi wifuza ko akarere Uburundi burimwo kotekana. Urakeje rero inzego z'umutekano zozama zitanga zitiziganya kugira ngo zikure Uburundi mu minwe y'abasi b'igihugu. Umugambwe Cndd-Fdd urashimira abarundi bose b'umutima, abari mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politiki, abaserukira amadini, abamenyesha makuru babandanye baremesha abenegihugu, bagashigikira ibikorwa vya leta mu ntumbero yo kubungabunga intahe yo kwikukira no kugira ngo abenegihugu babandanye kwidegemvya, kuko ubu ari abantu bamaze kumenya gutandukanya icatsi n'ururo. Umugambwe Cndd-Fdd urateye akamo abana b'u Burundi bose ko bokwikebuka bakaja hamwe bagakura amaboko mu mpuzu, bakijukira ibikorwa vy'iterambere rusangi, bongere bagwize umwimbu aho baherereye hose. Umugambwe Cndd-Fdd urasubiye gushimira leta irongowe na nyenicubahiro Petero Nkurunziza, we yashoboye gushiraho umugwi wo kumenya ukuri no kurekuriranira ujeje uvugana ukuri no gutanga umuco ku bwicanyi bwose bwabereye i Burundi. Umugambwe Cndd-Fdd ukaba uteye intege uwo mugwi, ukawusaba ko wokorana umwete n'ubwira, ukongera ugasaba abenegihugu gukorana n'uwo mugwi mu gushira habona ukuri, ari naho bizofasha mu kurekuriranira no gusubiza hamwe. Ukaba kandi ushimiye umugwi ujeje gutatura amatati y'amatongo n'ibindi bintu, ataco udakora kugira ngo abateshejwe ivyabo babisubizwemo. Mu migambi yo kubaka igihugu kitarangwamwo intwaro y'igikenye, ukudahana, igihugu cifashe kirimwo abantu basenyera ku mugozi umwe mu nzira y'iterambere rirama, umugambwe Cndd-Fdd wiyemeje gutsimbataza ubutungane. Inkozi z'ikibi zose ata n'umwe avuyemwo zitegerezwa gufatwa, zikaja imbere y'intahe, zigahanwa hisunze amategeko.
umugambwe Cndd-Fdd urashimishwa cyane n'uruhara amasezerano y'amahoro y'Arusha n'ayandi masezerano yo guhagarika burundu intambara yagize mu kugarukana amahoro no gusubiza hamwe. Ku bw'ayo masezerano ntawe ugikekeranya ko ubumwe bw'abarundi bwashinze imizi, ko gukumirana vyatujijwe, ko atamugwi ucinyiza uwundi. Iyo ntsinzi niyo kubungabunga kubera ko ingendo ya demokarasi nyakuri ariyo yabaye ishimikiro ry'intwaro ya Repubulika mu Burundi. Umugambwe Cndd-Fdd uripfuza ko ibwirizwa shingiro rihari ryohinyanyurwa rigatunganywa hisunzwe ibihe tugezemwo mu ntumbero yo gutegura amatora y'ibihumbi 2020. Ukabushima cyane imibonano ibiri yabereye mu ntara ya Kayanza yahuje aberwa n'ibibazo vy'imibano na politike mu ntumbero yo gutegura amatora yimirije. Kubera ivyo twavuze vyose, umugambwe Cndd-Fdd usavye abarundi muri rusangi na cane cane abagumyabanga ko boguma bafatanye mu nda batekanye, ari naco kimenyetso cerekana ko imico ya demokarasi yashitse mu mitima yabo, ari naco kigwanisho kizokwama gishigikiye abarundi bose. Umugambwe Cndd-Fdd uhamagariye ugwaruka kurikanura ngo ntirigwe mu mitego, rugume rutekanye kuko nta mvura idahita, rwihanganire agasomborotso kuko uko kwihangana niyo nzira ishikana ku ntsinzi. Umugambwe Cndd-Fdd usavye abarongoye imigambwe kwigisha abanywanyi bayo umutima wo kubana mu mahoro nk'abavukanyi naho badasangiye umugambwe. Usaba ko bobandanya baganira atagusukana inkore ku maso mu ntumbero yo gutegura amatora yo mu 2020. Umugambwe Cndd-Fdd usavye amakungu ko yokora ibishoboka vyose kugira ngo ibihugu bicumbikiye abashatse gutembagaza ubutegetsi n'abicanyi baronderwa n'ubutungane kugira ngo babafate bongere babarungikire ubutungane bw'Uburundi nabwo buheze bukore igikorwa bujejwe. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryari rikwiye gukebura ibihugu vy'u Rwanda n'Ububirigi bikamenya ko imigenderanire hagati y'ibihugu iba mu mahoro no mu gusoneranira atakurondera gutosekaza ukwishira no kwizana kw'ikindi gihugu no kwisuka mu biraba ibihugu bisanzwe vyigenga. Ari naco gituma dusavye dushimitse ko amakungu yo kwisunga amasezerano ya Vienne yerekeye imigenderanire, abaserukira ibihugu vyabo bakamenya ko mu bikorwa vyabo bakorana n'inzego badakorana n'utugwi tw'abantu. Vyongeye ko atawuserukira igihugu ciwe ashobora kwigenza nk'urwanya ubutegetsi bw'igihugu yarungitswemo. Muri iyo ntumbero nyene ishirahamwe mpuzamakungu ONU risabwe ko ryokebura umukomiseri mukuru ajejwe ivy'agateka kazina muntu ko yohagarika ingendo yo kugira ivy'agateka kazina muntu mu Burundi ikigwanisho ca politike. Umugambwe Cndd-Fdd urakeje abarundi bose kuri uno munsi uri hejuru bahimbaza imyaka 55 Uburundi bumaze burose intahe yo kwikukira bafatanye mu nda kuko bose banyotewe amahoro na demokarasi. Turasubiye gutangaza icese ko duhakanye twivuye inyuma ko intwaro z'agacinyizo canke z'abasesankuyoze zizosubira gusasigwa indava mu Burundi. Bigiriwe Bujumbura kwa 30 Ruheshi 2017. Murakoze.